nizere ko nawe ukadukurikirana uri inkerebutsi, ukaba uri inkerebutsi rero nizere ko utegetse nawe gukunda iyi mbonesha kure yitwa Inkerebutsi mwitiranwa. Wowe uri inkerebutsi nayo yitwa Inkerebutsi TV, mumva muyitiranwa muteza rero kuyikunda. Hama ibiganiro byacu mu bisangize n'izindi nkerebutsi nyinshi zitandukanye, cane ugwaruka, abatama, abapapa, abamama, abanyokuru. Reka dusyo tubaramutse mwebwe mwese mama mukurikirana ibiganiro byacu, ukaba utaragira sabone cyangwa subscribe, curaba munsi y'iki kiganiro aho handitse sabone, ucukorako ucubona hari agakengeri nako ugakorako, maze kugakorako ucubona handitse tout cyangwa all, nimba telefone yawe mu gifaransa yabandika tout, nimbiri mu cyongereza bandika all, naho nuco hakora. Hanyuma maze kuhakora uzohava uza urashikirwa n'ibiganiro byacu twama dushikiriza kuri imbonesha kure yacu. Rero nkuko murabibona munsi y'imbonesha kure handitse Inkerebutsi TV. Nkuko twarabivuze, imbonesha kure yacu canke yanyu yahora yitwa Mabayi Media TV, yahinduye izina ubu yitwa Inkerebutsi TV. Inkerebutsi TV rero ije gukora ibiganiro Mabayi Media TV yahora ikora. Hahindutse izina gusa, mugabo programme ibyo twahora dukora ntibyahindutse. Hapo tujya kongereza abana shaka dushima ingufu nyinshi kugira tubandaye dutera tuja imbere, namwe tubandaye tubashikiriza amakuru atandukanye ariko avugwa mu karere canke wanashaka mu gihugu cyose, kuko mu misiri imbere tuzohashaka kuja turatembera, tuja mu zindi ntara, tuja mu yandi makomine, tuzunguruka igihugu, dushobora kubashikiriza amakuru abazobagezweho hirya no hino, cane rero ugwaruka mu twitege tuca tuza tukeneye ugwaruka rw'inkerebutsi nkuko televiziyo yanyu yitwa Inkerebutsi TV. Turakeneye rero ugwaruka rukerebutsi rushobora kugira ico rushoboye kutwereka ruriko rurakora. Nimba uri inkerebutsi, ntushobora kuba uri inkerebutsi udafise ico rurakora. Rero murashobora kwibaza muti ni kubera iki mwahinduye izina Mabayi Media TV mukaja kuyita Inkerebutsi TV? Mu ndinganizo y'igihugu murazi neza ko mu mwaka wa 2025 bagabanije intara, ni kuvuga ari intara zimwe bagiye barashira hamwe zikaca zihindura izina, n'amakomine arashikirwa ahindura izina. Televiziyo yacu rero yahora yitwa Mabayi Media TV. Mabayi nayo yari komine Mabayi isanzwe hari no kuri iyi carte tuko turakorera kubu canke yari hasanzwe, ariko kwikarata shasha nta komine Mabayi izobihari, naho rero natwe twashimye gutangura kwitegura hakiri kare tuyita Inkerebutsi TV. Rero kubera ko iryo hindagurika ry'amazina y'amakomine canke y'intara, natwe twaciye tuvuga duti ntitwosigara inyuma tudahinduye izina. Ubu rero natwe nkuko nako nabivuga twahinduye izina ni Inkerebutsi TV. Rero bakunzi ba Inkerebutsi TV, reka tubandaye tubashimira kukuntu namwe mudahengeshe ko muradukurikirana, kandi nkuko nabivuze ibiganiro byahora bica kuri Mabayi Media TV nibyo nyene bizobana yabica kuri Inkerebutsi TV. Nabibabwiye twahinduye izina gusa, ntitwahinduye ibiganiro, ariko ibiganiro ntabwo tujya kongereza cane ibiganiro bikaburira ugwaruka gukora, kuko ugwaruka rwinshi kuraraba muri rusangi hari ikintu tubura, turacanebwa, dushaka ibintu binyaruka, dushaka amafaranga ubwo nyene tudakoze tutarushe. Ibyo rero twaba tutangure kuza turatemberera ugwaruka rw'inkerebutsi rumaze kubona icari cyo gukura amaboko mu mpuzu, rumaze kubona ko birondegwa ko umuntu atabironka ajyanye, ko umuntu abironka ruko arinze gukona kandi akoranye inguvu. Ubwo gwaruka rero ko tutangwa kugendera kujya shobora kutubera karorero kurundi gwaruka rutarashobora gutangura kugira ico rukoze vuba. Rero nkuko nakunda bivuga tutangwa kuza turagendera kugwaruka, mbere wanashaka tunagendere n'abagwiza tunga tumaze kubona, batubwire bo kuntu baronse itunga.
batubwire ukuntu bari bameze, mbega nibyo bavukanye bavutse basanga base bafise hanyuma barabakatirako barabahako canke nibyo birondereye. Bashobora kuduha inyigisho ziciye ku kuntu bobo bari bameze kera n'ukuntu ubu bameze. Birashobora kuzodufasha natwe bugwaruka, bigaca bituma dukura amaboko mu mpuzu natwe tugakora. Naho rero ugwaruka rw'inkerebutsi ruri kurankurikirana kuri Inkerebutsi TV, mwitegure cyane. Vuba tuca tuza mutubwire ukuntu muriko murabigenza, mutubwire ibyo muriko murakora, mutwereke ibikorwa bitandukanye, hamwe natwe cyo kubisangiza n'urundi gwaruka rwo ngaha Imabayi canke Imugina canke mu ntara ya Cibitoke canke Bujumbura, eka wanashaka rw'igihugu cyose rushoboye gukurikirana imbonesha kure Inkerebutsi TV. Inkerebutsi TV rero uyikenera canke uzoyikenera ntimuzokwitinye, urashaka kuzoja muratwakura kuri telefone ni 69 134 954 699 iyo nimero nyene irafise na WhatsApp. Urashaka kutwandikira, hari icyo mushobora kutubaza, nahone murahawe ikaze, turashobora kubishura. Bakunzi ba Inkerebutsi TV rero nico cyakituzanye kugira turushewe kubaha umuco, tubabwira igituma duhinduye imbonesha kure tukayita Inkerebutsi TV. Ntuzokwa nkere gukurikirana ibiganiro bya Inkerebutsi TV wibaza ko twahindutse, oya, ni izina gusa ryahindutse, umurongo ni wa wundi nyene, ariko ukaba turagira sabone canke subscribe ivana na telefone yawe urimo curaba munsi iki kiganiro hanze sabone cukorako, cubona hari agakengeri naho nucukorako, hanyuma maze gukorako ucubona hanze tute canke all, naho nucuhakora. Aho maze kubikorako bisigura ko ikiganiro cyose cyo dushira kuri Inkerebutsi TV kizokoma gica kita muri telefone yawe ca muri machine yawe, bakwereka icyo bita notification, kuvuga kanaka kumenyesha yuko duse ku kiganiro namukashobora kugikurikirana. Si ibyo byonyene rero, murashobora kugira aho handitse partager canke share, ukaraba handitse j'aime canke like, naho mukakora kugira tubone ko muri ko muradukurikirana, tubone ko by'ukuri dufise badukurikirana, muraze ko bibabaza gutamba irorera. Reka tubashimire rero cyane gose, twizere ko mugiye kubandanya mudukurikirana, mbere munamenyesha n'abandi batari basanzwe ari abanywanyi ba Mabayi Media TV. Ubure kuri Inkerebutsi TV dushobora konka n'abandi banywanyi benshi bashoboka, kuko tugiye gukorana n'Inkerebutsi. Nizere ko nawe ukadukurikirana uri Inkerebutsi, ukaba uri Inkerebutsi rero nizere ko utegetse nawe gukunda iyi mbonesha kure yitwa Inkerebutsi, mwitiranwa. Wowe uri Inkerebutsi nayo yitwa Inkerebutsi TV, mumva muri yitiranwa, muteza rero kuyikunda. Hama ibiganiro byacu mubisangiza n'izindi Inkerebutsi nyinshi zitandukanye, cyane ugwaruka, abatama, abapapa, abamama, abanyokuru, abo bose bashobore kubandanya bakurikirana ibiganiro byacu kuri Inkerebutsi TV. Tubashimiye rero, hasigaye nabutaha, bye bye.